Inanga abantu benshi barayitinya ngo iragoye kuvuza kandi murabona ko ari gicurarangisho kiriko kiragenda burundu. Mbega epidoro turamenyereye yuko mu muziki urumva umuntu aririmbye agashyira agahogo hejuru ariko inanga yo murongorera cyoba biva kuki? Epidoro sagaseseshwa rumuri urumwigeme ntabwo bideha tarageze canke ntaragira canke bari hafi kugera mu bigero. Iyo umuntu ageze mu bigero naho hariho ibyahagerana. Mbega umusore yoza kugusaba kugira ngo umubere umufasha yoba ameze gute? Amahoro iwanyu ni wacu, amahonda asubire kwera i Burundi nkuko vyamye hambere hose, nibimere ko nubu ni imyaka yose. Reka mpe mwaramutse abaramutse, mpe mwiri wabiriwe. Ndi mwene Imana wasebarenga yabo, umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo sizindi rimi ukanatsinda ukizirunze ko akirundwamwo wamuhora atahandi waganisha uretse ku mico n'akaranga by'u Burundi kugira ngo tubakumbuze tubibutse binabaye ngombwa muzirikane. Si ivyo gusa turarengutsa n'abanyakaranga muri rusangi kugira ngo batubwire iyo bahereye aho bari eka niyo bifuza kugera. Kuri no munsi uri hejuru twatewe iteka ryo kurengutsa umwe mu banyakaranga umurundikazi ageze ekataragera ari hagati na hagati umuzezwanzu yagize umwuga gucuraranga igicurarangisho cinanga. Turaguhaye ikaze murundikazi. Murakoze cyane. Imbere yuko uramutsa abanywanyi wabanze turamutse nk'umunyakaranga. Ndabaramukije cyane murakagira amahoro n'amahonda murakagira inka n'imirima. Ndaramukije umwe wese ahari ahaherereye amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mwavyumvise ndi umunyakaranga yagize umwuga kuvuza igicurarangisho ndangakaranga ciwacu cabasogokuruza igicurarangisho kavukire inanga. Nitwa Ishimwe Epidore niko abavyeyi banje banyise nkabamvuka mu ntara ya Kayanza komine Kayanza zone Kayanza. Murakoze cyane. Mbevyo kura kubanza ukaduhonja cyane gose bantu duhonje. Murakoze cyane. Twinjira rero neza na neza mu kiganiro kugira ngo tuganire novuga ku ruhara rw'umwigeme mu gisata c'imico n'akaranga. Mbega Epidoro abatamuzi ninde niryari watanguriye kuvuza umurya w'inanga? Murakoze cyane. Epidore ni umukobwa akunda imico n'akaranga igihugu cacu ciza c'u Burundi nkanabikundisha abandi. Natanguye kuvuza inanga natanguye kuyiga mu 2021 ariko ico gihe sinashotse ndabimenya cyane ariko narabandanije buke buke ndayiga kugeza mu 2022 niho nagiye kuyivuza neza kayivugiriza abandi haba mu teramo haba mu manza zitandukanye bakantumira. Murakoze. Ni hehe warakuye intege? Turi mu gihe usanga abatari bakina cyane cyane ugwaruka batitwararitse ibijanye n'imico n'akaranga akantu bita gusirimuka ugasanga bakunda ibyo mu mahanga cyane gusumbya ivy'ikirundi. Wowe ni hehe warakuye intege? Ego nkuko
nabibabwiye ndi umurundikazi nakuze nkunda imico n'akaranga by'igihugu cacu ariko uko nagiye ndakura niko nagiye ndabona yuko ugwaruka ruriko rurabiheba kubera ko nari nkunda cyane inanga niho nagiye kwigira umugambi wo kwiga kuvuza inanga vy'ukuri kugira ngo ninashira ku mbuga ngurukana bumenyi yananga nakora aka video kanaka bakabone ugwaruka tungana bayibone kandi ndabona yuko biriko biragenda neza kuko ndashobora kubona umuntu anduta anyandikiye ngo mbega ico kuravuza ni giki murumva yuko intego yanje iriko novuga yuko ndiko ndayishika ko murakoze nimba atari banga warize wize he ego naragerageje gusoma makeya mu ntango narize ibijanye no gupima ingwara z'abantu mu nyuma narabandanije ndiga ico gisata nyene muri INSP Institut National de la Santé Publique mu kirimi kumbe warize twari tumenyereye bavuga yuko ibicurarangisho kama bikunze gukoreshwa n'abantu batize aho oye harimo ubutumwa ku batari bake mbega iruhande y'inanga nike kindi gicurarangisho wowe uzi gucuraranga umuduri ndawuzi ariko sindawuzi cyane ico nzi cyane inanga hariho umwe mu muryango wanyu ayivuza ko tumenyereye ibintu byinshi bikunda kuba ari nka karonda oya umuryango wacu narabajije nta muntu n'umwe yigeze avuza inanga wavuze ko iruhande y'inanga ugerageza umuduri ni kubera iki wahisemo inanga kandi tuzi ibicurarangisho byinshi by'ikirundi hariho n'ivyo babibangutse gusumba inanga ni kubera iki wahisemo inanga ego urakoze cyane nkuko mumbona nsanzwe ndi umunyamwete inanga abantu benshi barayitinya ngo iragoye kuvuza kandi murabona ko ari igicurarangisho kiriko kiragenda burundu ndibaza yuko abaraba imbuga ngurukana bumenyi nibaza yuko mubona yuko koko inanga n'abantu benshi bayivuza ariko umuduri uroroshe uravuzwa n'abantu benshi murabazi namwe ariko inanga navuze ati jewe nkuko ndi umunyamwete ntegeza kuyiga kandi nzoyimenya kandi nzoyivuza nayo mpamvu ubona mwana ntubiye ngaha ashobora kuyivugiriza abadukurikira urakoze cyane mbega iyo uri mu nzira canke mu kibano bakubona gute nk'umukobwa avuza inanga nkitangura kuyivuza hariho abambwira ngo nta mukobwa avuza inanga ariko kubera ko n'uwayinyigishije ari umukurambere yarambwiye ati nta kizira na kimwe kirimwo kuvuza inanga kanatsinda hariho umukenyezi yayivuza yitwa Silvana Majaganya muzoje ku rubuga rwa YouTube muzomubona n'umukenyezi wa kera cyane sinzi ko yoba kiriho nawe nyene yarayivuza nta kizira rero kiba kirimwo kuvuza inanga ariko uyu munsi barabitahura cyane bariko barabimenyera bariko barabimenya ni nayo mpamvu rero ubu ata muntu akivuga ngo uri kurarenga imico cyangwa uri kuratitura imico n'akaranga by'igihugu cacu ahubwo barambwira ati barantera intege ati komereza ngaho epido turi mu gihe usanga abantu bavuza ibicurarangisho kama abantu babafata nk'abantu banciye aho ushobora kugenda uri mu kayira ukabona umuntu araguhamagaye ati ngo umvugirize ndaguhijana mbega wewe ufise iranga nta muntu yo arakubwira ngo umuvugirize aguhijana canka yandi ari munsi yayo bimeze gute murakoze cyane jewe nkuko mubona iyi nanga sindayitwara uku urayinyegeza ndafise ico navuga agafuko kayo isaho ndafise isaho yayo narayikoreye isaho yayo kugira ngo ntinononekare mu gihe noba ndi ku rugendo kanaka nkagira ikibazo niyo mpamvu rero gusa abasanzwe banzi baravuga ati ujya ni wa mukobwa avuza inanga barandamutsa bakambwira ati bikunze tuvugirize ariko nta mafaranga bigera bambwira ubu barajijutse barabonye yuko ivyo vyo kuvuga ngo duha ngo tuguhe ngo dufaranga ngo dukeya ivyo ntaco bikibaza ahubwo iki gikuru nuko bagira inyota yo kumva ryajwe igikoresho wabuze yuko ugitangura mu kibano abantu batari bake bavuga bati nta mukobwa avuza inanga uko no gutima ico mbega aho maze kuramiriza ugashishikara uyivuza bavuye bahindura ivyiyumviro ubuho bakubona gute ego novuga yuko kwari ukutamenya
kubera ko ntibari bazi kuko batari bwabone umukobwa avuza inanga ntibari kwitaho kuja kubaza abadukuriye abavutse imbere yacu babaza ati mbega ikico bari kizira kubera ko rero ari jewe natinyutse ndabikora baragiye barabaza nabo barabaza ko kizira kuvuza inanga umukenyezi basanze atamuziro n'umwe urimo bakaba barajijutse hagati aho n'igiki cyatuma udacika intege ukumva woramiriza icatuma ntacika intege icambere no gukunda imico n'akaranga vy'iwacu guharanira akaranga k'iwacu kugira ngo ntigahere ahubwo urugwaruka ruko rurakunda imico iva hanze iva mu bindi bihugu bitandukanye ahubwo natwe twigishe imico y'iwacu abo bariko baraza bava mu bindi bihugu bitandukanye bayirahure ego mbega muri rusangi nizihe ntambamye mwagiye murahura nazo ku buryo uvuga uti bino bintu jewe ngira ndabireke ukumva uti ndahagaritse ego icambere kwari uko kunshi intege bwa mbere ariko ni vyantirimukije cyane narabandanije ikindi naco kwari ukubura abantu banyitaho kugira ngo nze nderekana ibi bintu byacu by'imico n'akaranga turi mu gihe abigeme batari bake kira noneho uri mu bigeme bake cyane bavuza umurya w'inanga si n'umurya w'inanga gusa n'ibindi bicurarangisho nk'imiduri ikembe n'ibindi ingoma zo murazi ko mutazirekuriwe usanga batavyitwararitse ku buryo bakubonye nka wewe uvuza inanga bakubona nk'igitangaza mbega baza ko biba biterwa n'iki kugira ngo abigeme ntibahurumbire ibijanye n'imico n'akaraga muri rusange ico novuga yuko impamvu batabihurumbira cyane icambere no kutitinyuka aho hambere hahise umukenyezi ntiyaseruka umukenyezi yari wo kuguma mu rugo akora ivyo mu rugo gusa kandi umukenyezi afise uruhara rukomeye no mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'igihugu harimo imico kama igihugu iyo kitafise imico kama ntaco kiba kiri novuga rero yuko novuga uko kwama mu kigo kwa kera kwari kutukirimwo abakobwa ariko rero ubu turiko turamenya buke buke ingene dushobora gusahiriza mu iterambere ry'igihugu tugashira habona ivyo dushoboye ni giki umaze kunguka kuva utanguye kuvuza umurya w'inanga ego murakoze cyane icambere maze kunguka mwihangiro ryanje nari mfise nuko ugwaruka ruriko ruramenya inanga vy'ukuri inanga cyari gikoresho ndangakaranga c'igihugu cacu c'u Burundi aho hambere hahise cavuga ibijanye n'imico n'ubuzima bw'igihugu cose ubuzima ubwo ari bwo bwose inanga barayikoresha mu kubivuga ica kabiri maze kunguka kandi ndaronka agasabuni ko kugira isuku nkamesura nkakaraba ego urakoze cyane hagati aho mbega epidoro turamenyereye yuko mu muziki urumva umuntu aririmbye agashyira agahogo hejuru buryo userutse nk'ariyefo wumva uti hajya haruguru hari umuntu ariko haririmbira ariko inanga yo murongorera vyoba biva kuki ego aho hambere hahise inanga barayivuza mu guterama kandi bayivuza mw'ijoro mu gihe inka zaba zaryamye barongorera kugira ngo ntibakome za nka ahandi naho bakunda kuyikoresha cyane hari mu gihe umwami n'umwamikazi bagiye kwibaka no kwibikira umwami aribaka umwamikazi akibikira ego barayikoresha rero bagacuraranga kugira ngo umwami n'umwamikazi bibikire neza cyane mbe utumva kwibaka canke kwibikira uwo mubwira iki ego novuga yuko mu kirundi cubu umwami aribaka umwami araryama umwamikazi nawe aribikira nawe ni kuryama kubu ku kirundi cubu ego ndumva n'ubundi hagumyemwo imvugo mbabarira amatwi mbega umwigeme yashize imbere n'icyo n'akaranga arangwa n'iki atandukaniye hehe n'ubundi mwigeme ego icambere ni indero runtu kwirinda cyane gushira
ururimi rwacu ku zindi ndimi hari igihe bitugora ariko tukagerageza. Ni byiza rero yuko umukobwa yamana akaranga k'iwacu murabona yuko no mu mutwe atari ata bintu byo hanze by'ikizungu rwose birimwo. Ego murakoze. Imbere yuko twinjira ku ntambuko ikurikira ya kino kiganiro nashaka ndagusabe wongere utwongera kandi kantu kugira ngo dushishikare kwinjira mu kame k'ikiganiro turi mu kanyamuneza. Murakoze. Tugushimire cyane Epido urya jwi ry'ukongorera numvise rishatse rishika kure kandi haba harimwo ubutumwa bukomeye ko ni muze yemwe. Ego dushigikira karanga kiwacu tukigishe n'ugwaruka rwacu ubundo by'iwacu ari nabwo Burundi bw'ejo. Tubandanye ku bwawe ga Epido hamwe abigeme bose bo kurumbira imico n'akaranga nkuko kwiwawe niki byoheza bigatanga nkakunguko ku gihugu canke mu kibano muri rusangi. Ego icambere byo marira igihugu cacu akaranga k'iwacu kogarukana akanovera. Murabona yuko ugwaruka gwinshi burya ugwaruka kubera ko ni Burundi bw'ejo nibo bazoba bahari mu gihe twebwe tuzoba tutagihari. Mu gihe twe twogenda tutabigishije akaranga k'iwacu murumva yuko igihugu coba kiriko kiratemba mu vy'imico n'akaranga. Ariko kubera yuko bazoba bakize bazoba bamenye ibijanye n'imico y'iwacu ibikoresho ndangakaranga n'ibindi bitandukanye bazokomeza gutsimbataza imico n'akaranga vy'igihugu cacu. Mbega turamenyereye kenshi mu mico n'akaranga by'u Burundi uko biri kose kwambara ukikwiza ni kimwe mu biranga umuntu w'umurundikazi. Mbega inyambaro z'abigeme ubu uzibona ute? Murakoze cyane. Novuga yuko hariho abambara nabi bakarenza urugero, hariho n'abambara neza bakikwiza. Novuga yuko ari ya mico mva mahanga bariko barazana. Ariko mu bisanzwe mu mico y'iwacu mu karanga k'iwacu aho hambere hahise umwigeme nta mpuzu ngufi yambara yerekana ibibero vyiwe. Ariko murabona barazambara ku mugaragaro izuba riva. Novuga yuko ari ya mico irikiraza
ni muze rero dushigikire imico n'akaranga vy'iwacu tuje hamwe kumbure nabo bazohindura ivyiyumviro babone koko bariko barafata imico y'ahandi. Epido sagaseseshwa rumuri urumwigeme ntabwo bideha nagacishije muti tarageze canke ntaragira canke bari hafi kugera mu bigero. Iyo umuntu ageze mu bigero naho hariho ibyahagerana. Mbega umusore yoza kugusaba kugira ngo umubere umufasha yoba ameze gute urumwigeme w'umunyakaranga? Ego murakoze cyane. Icambere nk'abakobwa bageze mu bigero umwe wese abafise kumbure uwo agomba guhitamo ariko mu mico n'akaranga nka jewe ndi mu mico n'akaranga ni umusore akunda icambere ivyo nkora. Akunda ivyo nkora atari wa wundi tuzoshika mu nzu agashambwira wabaye umupfasoni inanga ashira ku ruhande ku buryo n'abana banje batazomenya akaranga. Icambere urumva ko n'umusore akunda akaranga kiwacu ibi nkora. Ica kabiri n'umusore novuga yuko atari ndera amaboko nkuko nanje nari ndera amaboko. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Umusore atarira amaboko kandi umunyakaranga mwamisore muraba mwumva kwa Epido sugupfa kugenda utari umunyakaranga kandi urera amaboko. Epido si mukaranga gusa no mu bindi bikorwa mvabwenge umuziki wabo w'ikizungu turamenyereye abigeme binjira bakabikora neza kandi bafise impano abantu bakabakunda, ariko iyo bageze aho batera intambwe bagashinga izabo tukabarondera iyo bagiye tukababura. Mbega Epidoro we ni yarushinga ahoye umurya w'inanga ntituzoba tubusezeye bimeze gute? Niyo mpamvu navuze ti umusore akunda ivy'imico n'akaranga. Jewe kubganje ndifuza yuko abana banje bose bazokura bagakurira mu mico n'akaranga, bagakurira mu maklube y'intambo, bagakurira ahantu hose havugwa ibintu vy'imico n'akaranga. Ntibagiye yuko inanga bazokura bayizi neza. Ego. Mbega Epidoro nkuwo kugira umushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico n'akaranga nakahe kabirya wozana muri ico gisata? Ego icambere no guteza imbere abanyempano bafise guteza imbere imico n'akaranga. Kuko intambamyi benshi bagira benshi akarorero baraza bagategura amahiganwa ya mahiganwa kanaka umwe wese avuga nimba ari banaka babiteguye aho bazabitegurira kugira ngo bazabihategurire umwe avuga ngo jewe utamaye ntakuye kwaya jewe nzobihakorera niyemera naho murumva yuko kagashiruka bute kumunyempano kazoba kariko karanagabanuka aho sangaho bakakugira ngo wakoze wabaye wa mbere ugatahuka. Murumva yuko abantu nabo aba banyene dukora ivy'imico n'akaranga baracika intege. Icambere nuko bafata mu mugongo biboneka bishimishije kugira ngo nabo bagire ico bimariye. Murakoze cyane. Mbega n'ubuhe butumwa woho rwaruka muri rusangi? Ego icambere nobabwira ko gukunda imico n'akaranga vy'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ari niryo hangiro ryacu nk'ugwaruka rwejo rw'u Burundi. Ni vyiza cyane yuko twiga kahise ku Burundi tukamenya ivy'imico n'akaranga vy'igihugu cacu kuko ni twebwe tuzoja kubibwira abana bacu mu minsi iri imbere. Ni muze twiteye ivy'imico n'akaranga dushigikira igihugu cacu kuko ngo takaranga ukawutayibanga ugatorana akaranga. Ugwaruka witwararike imico n'akaranga by'u Burundi. Mbega abarundi n'abarundikazi muri rusangi baba batarugwaruka n'abandi batandukanye bobo babwira iki? Ego ikintu nobabwira ni ugushigikira abanyempano babona aho bari hose uko bangana hose yaba umuto yaba umukuru gira ico mu mukuyeko hanini abavyeyi reka abana baje
kwiga ivy'imico n'akaranga hariho abavyeyi babera intambamyi abana babo ego sinovuze yuko ari kuturera ni vyiza yuko umucungira hafi kugira ngo ntaje mu zindi ngeso mbi ariko ni vyiza yuko mubareka bakaja mu maklube bakiga ivy'imico n'akaranga mukareka bakaja mu mitumba mu misozi abantu twavukiye novuga hafi y'ikaburimbi buke ico kibazo twarakunda kukigira tukabura ahantu hafi tubona ibintu vy'ikirundi tukarinda gufata imisozi tugenda kugira ngo tuje kuvyiga ni vyiza rero yuko bababera abavyeyi beza bakabaha umwanya wo kuja kuvyiga murakoze bakabera abavyeyi beza bakabaha akanya ko kuja kuvyiga Epidor umuntu wese abafise aho yahereye abafise aho yipfuza kugera n'ivyo yipfuza muri rusange mbega wewe ni yahe ndoto yakazoza ufise buguti kino kintu hamwe no gishikako ubwanje no banerewe no bampiriwe ego icambere nuko abantu bose ugwaruka rwose rumenya ivy'imico n'akaranga ikintu ufise rero ndashaka ko nzokubaka inzu no kwita inzu y'iratiro nkashiramwo ibijanye n'ivyo n'ivy'imico iwacu yabaho hambere hahise yabasogokuruza kuko ico kiri no mu bintu biteza imbere igihugu kuko nimba hari haje ingenzi kanaka murabereka ibibanza vyo gutembereramwo ibibanza vyo kuratira ijisho mu gihe baje rero baratanga uburyo kubera ko baje kubiraba kandi commune irafise ikikurako na province ugasanga irafise ikikurako nanje ugasanga naronse ikintu nkuyeko ni kwa guteza imbere ivy'imico n'akaranga kandi nanje nkatera imbere n'igihugu kigatera imbere murakoze n'igihugu kigatera imbere kubera imico n'akaranga turiko turagenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cacu Epidor hariho abakuzi ariko byabagoye kukuronka hariho n'abaje kukubona muri kino kiganiro gica kuri Nyabusorongo Times bakagomwa ibikorwa byawe muri rusangi bakifuza ko bateramisha canke waryohereza imanza ukoresheje umurya w'inanga mbega bo gusanga he bo kuronka gute hariho urubuga nkoresha cyane TikTok nitwa Epidor inabuntu hanyuma na Instagram nitwa Epidor inabuntu nyene kuri Facebook ni Epidor hanyuma ndashobora kubaha na nimero yanje nta kibazo ni 79 amajana 390 amajana 560 murakoze imbere yuko turangiza ikiganiro Epidor burya ngo aguhongeje aragusomya eka bibaye ngombwa akanaguha n'agasunika rugi twinjiye mu kiganiro idonido uduhonja umurya w'inanga urongera uratwongera twashaka rero uduha agasunika rugi kugira ngo abakunzi ba Nyabusorongo Times basigare barakinovora murakoze cyane urakoze cyane Epidor tugushimire cyane twongera tugukengurukira kwa witavye kino kiyago aho twicara tugasasirago maze tugasorongora twisere yuko n'ubundi munsi twakwikorako
uzotugamburukira cyane gose. Reka rero shimire inshuti abakunzi bo badahengeshanya kubana natwe tubasaba ko boshishikara kuraba ibiganiro byacu tuzigera tubasondeka aho rero tukabatumirira kwiyunga ku muhora wacu mu gufyonda handitse subscribe tutibagiye kubibutsa gufyonda handitse share kugira ngo basangize abandi